Turabaramukije twongera tubaha ikaze mwese mukurikiranye imboneshakure JCTV. Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 21 mukakaro mwaka 2021. Uyu n'umwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi avugwa kuri uno munsi. Amakuru y'uno munsi akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Apotre Jean Paul Manirakiza niwe yatanzwe n'umugwi wa Aigle Noir Club Sportif ngo azokwitoze mu kibanza cyo kuyobora ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU. Muraza kubikurikirana mwano makuru. Umuhari w'abasikuti bo mu ntara y'Imbo waratunganije ikambi ry'ugwaruka y'abasikuti kuva kuwa 16 mukakaro umwaka wa 2021. Muraza kubikurikirana mwano makuru. Tubafitiye kandi n'amakuru yo mu makungu. Apotre Jean Paul Manirakiza niwe yatanzwe n'umugwi wa Aigle Noir Club Sportif ngo azokwitoze mu kibanza cyo kuyobora ishirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi FEBABU. Honorable Reverien Ndikuriyo akaba yatanze impanuro zikomeye. Urukino rw'umupira w'amaboko basketball rugiye kugira iyindi sura mu gihugu cy'u Burundi nkuko vyatangajwe n'ubuyobozi bw'umugwi wa Aigle Noir Club Sportif. Impinduka mu rukino rw'umupira w'amaboko zigiye kuboneka hashigweho gahunda y'ihiganwa ku rwego rw'igihugu, imigwi yari yarazimisubira ihaguruke. Ibi bikaba byatangajwe na Fabrice Niragira avugira umugwi wa Aigle Noir Club Sportif mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri wa 70. Umuhari w'abasikuti bo mu ntara y'Imbo waratunganije ikambi y'ugwaruka y'abasikuti kuva ku igenekerezo rya 16 mukakaro umwaka wa 2021. Iyi kambi y'ugwaruka ikoraniye kuri ETS Kamenge, ikaba igizwe n'abasikuti bavuye mu migwi itandukanye yo ngaha i Bujumbura. Mugenzi wacu Nowe Irankunda yahageze aratubwira uko vyifashe. Umuhari w'abasikuti intara y'Imbo kuva kuri uyu wa gatandatu itariki 16 mukakaro umwaka wa 2021 waratunganije ikambi y'ugwaruka rw'abasikuti. Abo basikuti bakaba bavuye mu magrupe atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Abo basikuti bakaba bakoraniye ku ishuri ryisumbuye rya ETS Kamenge. Nkuko twavyiganiwe n'uburongoye iyo kambi, abasikuti baraho barenga 300 bakaba bakoraniye aho bakora ibikorwa bitandukanye vy'iterambere kandi bakarara muri ico kibanza. Igitige dufise c'abasikuti bari ngaha cyambere ngo kubamenyesha n'abasikuti bava ku myaka 18 gushika ku myaka 25. Hama igitige tugeze ko kuri no saha tukaba dufise abajene bashika kuri 350 birigwa ngaha bakarara no ngaha. Ego twagiye duca mu bihande bitandukanye, twabonye amazina nka turabona Mwezi Gisabo, zijya zindi ndome mu funyafunyo sinzi ico zigisigura. Kubera iki mwahisemo gutora ano mazina muri no kampo? Bon, amazina twatoye harimo amazina y'abami, hariho n'amazina y'imisozi irenga mu Burundi mikuru. Twabishyizeho kugira abo bajene dushira muri ayo byo twita duto mu kinofuno favuga yafite tuvita masuka. Kugira abajene dushirayo bibahe kwiyumva kuja kurondera uwo muntu canke ico kintu cyarico nabonye babonera akaryo ko kukimenya cyane ko ari ibintu bigize uburundi kugira babumenye kurusha. Ego hariho nk'abavyeyi bashobora kwibaza yuko iyo abana babo bagiye mu makambi baba bagiye mu bintu bitameze neza, mbe woshobora kubaremesha? No baremesha cyane kuko kuja mu kambi nuko hari aba babiteguye, sino bitabigisha mugabo nabafasha kugwaruka mu ndero gisikuti dutanga. Ikiba kibazanye nabo hanini wowe ntibabaje mu kambi kuza mu kambi, bo baje guherekeza no kuraba abo bajene bababo ukuntu bariko barabaho muri ico gisikuti. No nta makengero bogira kuko abo twita mu kinofunofu aba chef d'unité akazi kabo nako kubaherekeza kugira ntagire ikintu na kimwe kibi kibashikira. Urongoye abasikuti mu ntara y'Imbo Alexis Nyamwana aratubwira igituma batunganije iyo kambi n'ibikorwa bitandukanye bariko bakorera muri iyo kambi. Murakoze. Imvo yatumye dutunganya ino kambi ni mu ntumbero yo kugira ngo ibihe by'ibiruhuko bikuru biheza umwaka w'ishure dushobore guhura n'ugwaruka kugira ngo dukore ibikorwa by'iterambere
twongere kandi twigishanye n'ibijanye n'ingendo dushobora gukorera igihugu cacu kugira ngo tuze tugisigaye iciza gusumba uko twagisanze. Twatekanije gukora muri ino kambi nk'uko mwagiye mubibona aho mwagiye muraca, hariho inyigisho zitandukanye zerekeye ugwaruka kandi rukenera cyane, aho novuga ivyerekeranye no kugwanya ibyayuramutwe, novuga ibijanye na mwe twita les premiers secours mu gifaransa, mwe by'ubufasha mu gihe habaye amasanganya y'imiriro canke mu mabarabara. Harimo kandi n'inyigisho zijanye no gukundisha igihugu ugwaruka. Hariho kandi n'inyigisho zijanye n'uburongozi bwiza. Iruhande y'ivyo vy'inyigisho hariho n'ibikorwa rero bitandukanye dukorera aho hanze muri communauté mu mazone atandukanye gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gisukura kugira ngo kibanaye gisa neza. Urabona ko ari n'umugambi w'igihugu kugira ngo igihugu kibe ciza gise neza. Rero twarahisemo yuko muri ibi bihe turimo byo muri ikambi ugwaruka turi kumwe bofata iya mbere kugira ngo dufashanye mu gusukura igisagara cacu na cyane aho tubaye. Twabamenyesha ko igihe twahashika abaskuti bariko bariga ivyigwa bitandukanye, harimwo vya vyigwa bijanye n'ubutabazi ndetse n'ivyigwa bijanye n'ubuzima n'amagara meza. Amakuru yo mu makungu tukaba twayateguriwe na Ponsier Sibomana yimenyereza kumbonesha kuri JCTV, tumutege yompi. Uyu wa kabiri genekerezo rya 21 mu Kakaro uyu mwaka, umukuru w'igihugu ca Mali Colonel Assimi Goïta akaba ari nawe arongoye intwaro mfata kibanza y'ico gihugu yarusimvye, aho yahatswe kugandagurwa n'abasore babiri bakoresheje imbugita mu gihe yari yitabiriye ibirori by'umunsi mukuru w'abayisilamu w'intama Idil Adha. Umukuru w'igihugu akaba atacu yabaye, kandi babiri bagirizwa ico caha bakaba baciye batabwa muri yombi. Twabibutsa ko muri ico gihugu nyene icuka ca politika atari ciza, kuko habaye itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro zibiri zose mu mwaka umwe gusa. Turabakengurukiye mwese mwakurikiye imbonesha kure JCTV kuva mu ntango y'aya makuru. Aha niho amakuru y'uno munsi agarukiye. Tubibutsa ko mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi, haba kuri YouTube, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, wandika akajambo JCTV. Mugire ibihe vyiza mu miryango yanyu naho butaha.